nahisemo neza gukurikira Yesu, nahisemo kunezeza umutima wiwe, naho bigoye nzokwama ndamukorera, nahisemo utazomuva inyuma. Berize nahisemo neza. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Mwaramutse canke mwiriwe ivana mudukurikana muherereye, tubashimire mwebwe mwese mudengeje nyakurikana ibiganiro tubashikiriza. Muri benshi mutwandikira mutubwira ko ibiganiro tubashikiriza cyane cyane uno mwanya wo guhimbaza no gutazira ko zino ndirimbo bano baririmbyi bazana bakabategurira bakazibashikiriza zibashika ku nyota kandi ziriko zirabahezagira cyane n'ubu murushirize guhezerwa mu izina rya Kristo Yesu, amina. Ciba duteramanye ni prote turakingiwe, ariko kandi sinje ndicenye ndi kumwe na gwagwaruka aho tuje mu mwanya mwiza wo guhimbaza Imana no gutazira. Tuguhikaze rero wowe uri mushaje cucu ukora n'igiki, sonda kuri subscribe kugira ngo tubane tuze tugumane, uze wamubona ibiganiro vyacu, uze wamubona indirimbo nk'izi zo guhimbaza. Ariko wowe nawe twe tumaranye iminsi wamaze kuyandikisha, uri mu muryango wamaze gushika mu muryango kabisa, icyo cyo ukora n'igiki, andika muri commentaire uvuga uti kaze turite guteramana namwe. Nuko rero uyu munsi singomba kubatevya uko tuma gufata umwanya wo guhimbaza no gutazira. Nsabe abo turi kumwe twese tuduze ibiganza tubaramutse tuvuga ngo shalom. Amina. Nuko naba tuza kuba duteramanye nawe, urashobora kuba umutumire wacu mu kutwandikira muri commentaire icagufashije muri zino ndirimbo. Uyu mwanya rero reka anje ndawuha mwene data Ben ace aturongora kugira ngo twinjire mu mwanya mwiza wo guhimbaza no gutazira. Karibu sana. Ulikubali ukamwaga damu yako juu ya mimi, mtubure mwanadamu mwenye zambi. Neema yako niliona. Ulikubali ukamwaga damu yako juu ya mimi, mtubure mwanadamu mwenye dhambi. Neema yako niliona. Neema na upendo ni asante Baba, asante kwa damu yako imeniokoa. Sijui niseme nini, sina neno. Asante kwa yote
kamwaga damu yako juu ya mimi, mtubure mwanadamu mwenye dhambi. Neema yako niliona, ulikubali ukamwaga damu yako juu ya mimi, mtubure mwanadamu mwenye dhambi. Neema yako niliona, neema. Asante Baba, asante. Sijui niseme nini, niseme nini. Sina neno. Neema yako, asante Baba, asante. Yako imeniokoa. Sijui niseme nini, niseme nini mbele zako. Sina neno, sina neno. Uri wewe ahandi hose muri Kristo hari ubuzima. Muri wewe niho nduhira, ahandi hose n'umuruho. Nokuvako mabuwande kwari wewe, munezero wanje ndakwihaye. Muri wewe niho nduhukira, muri wewe niho nduhukira. Ahandi hose n'umuruho. Nokuvako mabuwande kwari wewe, munezero wanje ndakwihaye.
jahe oh wari wewe munezero wanje no kuvako ndahiriwe kuba ndagufise oh na 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 munezero wanje ndabihaye mubikomeye asobana nanje kuko umwana wiwe ahora ambwira ivy'amahoro ari jewe utunzi afise muri isi no mu bikomeye azobana nanje kuko umwana wiwe Yesu ahora ambwira ivy'amahoro ko ari jewe utunzi afise muri isi no mu bikomeye asobana nanje kuko umwana wiwe ahora ambwira ivy'amahoro ko ari jewe utunzi afise muri isi no mu bikomeye asobana nanje kuko umwana wiwe ndahiriwe inaye yanje yubatse ku rutare nagose urundi Kristo ndahiriwe inaye yanje yubatse ku rutare nagose urundi Kristo Yesu ahora ambwiriza amahoro ko ari jewe utunzi afise muri isi no mu bikomeye asobana nanje kuko umwana wiwe ahora
na 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 na, oh na 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 ndahiriwe nayo yanjye yubatse ku rutare n'agasurundi ni Kristo. Oh na 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 na, yubatse ku rutare n'agasurundi ni Kristo. Uwo Yesu ahora ambwiriza amahoro, warite butunzi mfise muri isi no mu bikomeye asobana natwe kuko Yesu ahora ambwiriza amahoro, warite butunzi mfise muri isi no mu bikomeye asobana natwe kuko umwana wiwe. Nahisemo neza gukurikira Yesu, nahisemo kunezeza umutima wiwe, naho bigoye nzokwama ndamukorera, nahisemo kutazomuva inyuma. Yelele yelele ya 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 yelele. Nahisemo neza gukurikira Yesu, nahisemo kunezeza umutima wiwe, naho bigoye nzokwama ndamukorera, nahisemo kutazomuva inyuma. Berize nahisemo neza gukurikira kunezeza umutima naho nahisemo faida. Wahisemo neza gukurikira Yesu, nahisemo kunezereza umutima wiwe, naho bigoye nzokwama ndamukorera, nahisemo kutazomuva inyuma. Nahisemo neza gukurikira Yesu, nahisemo kunezeza umutima wiwe, naho bigoye nzokwama ndamukorera, nahisemo kutazomuva inyuma. Kasi nawe wahisemo neza
Yesu umutima wiwe naho bigoye naho bigoye naho so bigoye kwama ndamukorera nahisemo nuko turabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiranye akanya akariwe guhimbaza no gutazira kuri uno munsi nano karangiriye twadushimiye wadukurikiranye dushimiye n'abatwari duteramanye ndazi neza ko wafashijwe nawe cugira partage kugira ngo abandi nabo bafashwe biciye muri zino ndirimbo bano baririmbyi bahejeje kudushikiriza turabashimiye rero ko mwari kumwe natwe tuze dusure duhure mu bindi biganiro bizokurikira na butaha bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.